mugende musome mu gitabo c'amategeko muri Bibiliya nyeranda ku kigabane c'indwi ku karongo k'indwi gushaka ku11 murabe igihugu Imana basezeranye bene Israeli, murabe ko kidasa n'igihugu cacu. Muga bene Israeli kugira bagishike nabo nyene bararusha. Igihugu muzorima mukorora mukarya uko mushaka atabibagerera. Yemwe ngira ngo boho muri impeshi mwabibonye. Nkobo musigaye mubazanya muti none ibi vyose bivuye hehe? Aho nca hose nsanga ibiharage vy'abananiye gusoroma. N'ubu ngaho ndabiciyeko. Aho hiyo vyamunaniye gusoroma. Rero kugira ushikire itunga urakora ugatama. Vyose biva mu maboko yacu no mu bwenge bwacu. Mu Burundi nta kintu ushobora gukora ngo kireke gukunda. Mugabo Imana arabiremye vyose biri ngaho, tureza amaboko tukishinga dusamara nta kivamwo. Abanyisirayeli kugira ngo bashike muri ico gihugu ndababwire baragize ibibazo. Iyo rero ugira ushikire ca gihugu rero mwibuka abanyisirayeli bari bahejeje kugitata barakibona neza, niho baciye bagumuka bati dupfume twisubirira mu Misiri. Bagize ingorane ntoyi, Musa yacaba umwasi. Babuze utwo kurya, Musa niwe mwasi, nawe Musa ntarima, bari mu bugaragwa. Aho bokwizeye Imana bati Imana izoduha biranga. Mugabo kandundura basigaje iminsi 40 bose baciye bagumuka bati ntaho duja. Musa waje kutwicira ngaha urumugesera, mbere kubera ivyo reka twironderera abandi baturongora twisubirire mu Misiri hamwe twahora. Aha mu Burundi ntihabuze bavuga ngo wewe neva uri mubi tureke twisubirire mu bihumbi 2002. Aha barabuze bavuga ngo dusubire mu 1998. Ntabo murumva. No kuvuga Imana aratweretse ko Uburundi tujya dutunge bukomeye. Irabitwereka neza. Duhejeje gushira ku rupapuro neza ivyo Imana yatweretse mu bwenge bwacu, turerekana ingene Burundi buzotera imbere. Mu bihumbi 2040 buzo ari igihugu cifashe, mu bihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Dupfuye kwerekana ubwo Burundi. Nihamageragezwa batanguye. Kugira ngo mukunde muhebe kubandanya urugendo. Ubu rero dutanguye kuhabona neza, tukahabona n'ingene dushikayo tukabibona. Hari abantu batanguye gucika inkokora. Iki gihe rero ni igihe c'amageragezwa. Imana ibanza kubona yuko uyemera. Muri Kalebe na Yosuwa nibo bahahonyoye. Bababwiye ngo iki? Bati Imana yaramaze kutugabira hajya ahantu. Ntimugire ubwoba, raba ivyo twaciyemwo. Namwe nakenda babwire ntimugire ubwoba, raba ivyo twaciyemwo. Aha rero abazi yuko batavuye habi bageze heza bazogumuka baci basigara inyuma, abajabuka bijabukire. Twebwe raba ibigori, ibiharage, umuceri vyose umwimbo ni mwishi. Nzambona ibiraya navyo. Ibiraya ngaha bariko barimbura bisaze wa mwimbo. Ikawa nibagiye ikawa. Ikawa zaramyegaye mu mwaka. Ubiwe byose no mwimbo. Aha mu mugamba ingano no ngaha nazibonye. Ingano bagira bagenye mu 8. Nta kintu mubona Imana ikoze. Ejo nariko ngirisha inama Inyabune, abajejwe umutekano, butungane n'abajejwe intwaro. Hanyuma abo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ngo twebwe ingorane dufise. Urazi ko turabasumyi ngo twebwe kabisa ivyo kurya ntibidushikira. Tibidushikiye nawe babizimvye. Nza numva uwundi nawe wo mu Kirundo ngo twebwe biharage bishitse ku 1500. Umwe ariko ararira, nzavuga ntubunyene babura amatari ja hamwe mutondeshe imiduga babuze ivyo kurya.